Turi neza na neza mu kibanza citora cyo kwishure rya Kigoma, ni ku mutumba Kigoma nyene muri komine Karusi mu ntara nshasha ya Gitega, aho abenegihugu bazindutse kare mu gitondo kugira ngo batore abashinga mateka hamwe n'abajenama b'amakomine. Ni kibanza gifise ibiro vy'itora bibiri, abatekanije kubatorera bakaba bagera ku majana 967. Muri ico kibanza nyene urongoye ikibanza citora imbere yuko amatora atangura yari yatumenyeje ko byose bitunganye atakibuze, barindiriye ko isaha ya 12 z'igitondo itangura kugira ngo igikorwa nyezina c'amatora gice gitangura. Bugingo iyo saha yageze yaciye asohoka hanze arereka abari ku mirongo ko amasandugu yitora agaragara atana kimwe kirimwo, yongera arabasigurira ingene baza gutora eka mbere n'ibisabwa. Muri ico kibanza abarorezi b'amatora twabonye n'abaserukiye idini rya Islam hamwe n'abaserukiye idini rya Katolika, abandi twabonye n'abaserukiye ishirahamwe Bel Burundi, ishirahamwe ry'abarundi baba mu gihugu c'Ububirigi bafadikanije n'ababirigi. Kubijanye n'abahagararira imigambwe twabonye abaserukiye imigambwe ya Iprona hamwe na CNDD-FDD nibo twabonye muri ico kibanza citora. Muri ico kibanza rero abagendana ubumuga nibo batanguye gutora, abandi baronse uruhusha rwo kubanza gutora n'abakozi bakorera ku bitaro bise cinquantenaire natwe turashoboye, kugira ngo baheje gutora bace baja kwakira abagwayi. Muri ico kibanza nyene mu bijanye n'umutekano, ingabo z'igihugu zari zarikanuye zicungereye umutekano.